Igikorane cyo gusengera igihugu cyari kimaze iminsi kibera mu bibanza bitandukanye mu micungano y'igisagara ca Bujumbura cyaraye kirangiye impunda marembe ni mu ishengero rya CCR Christian Church Community for Reconciliation mu majambo yose ryateguye rikongera rigashira mu ngiro kino gikorwa aho kwigenekerezo rya 20 gitugutu mu buraruko bushira umanuko bw'isagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier Kiyange ku cicaro gikuru ca CCR aho kino gikorane cyo gusozera cyaranzwe n'ibitangaza inyigisho z'inkora mutima zigizwe ahanini no kuzana benshi kuri Kristo kwibutsa umugisha Imana yahaye Burundi ndetse no kubandanya kugusengerana cyane cyane indongozi yashiriyeho kurongora igihugu umunezero ntangere kino gikorane cyatangujwe n'indi nimbo hamwe n'intambo z'ugwaruka rusanzwe ari bitumwako muri bene ino migigwa Bashitsi benshi biteka bari bateteka bino birori bashimiye Apostle Veas ubusanzwe arongoye rino shengero nabo bakorana mu gikorwa cy'akarero bateguye umushitsi yaserukiye abandi kuva i Paris mu Faransa umukozi w'Imana yorangiranwa Pasteur Fidèle yahawe umwanya nuko yigisha byinshi ukaranga k'igihugu aho gahurira no gukorera Imana nuko anahishure ivy'Imana yamweretse binyegeje mu ibendera ry'u Burundi agira ko anashimangira ko Uburundi ari nyitongo rya Eden ryigendera ndetse ko ari igihugu cy'isezerano mahanga umuntu et il y a deux mots en hébreu hariho amajambo abiri mu giheburayo il y a nefesh qui veut dire l'âme nefesh bisobanura ubugingo et ruach qui veut dire esprit na ruach bisobanura impwemu ce qui s'est passé
C'est ce qui va se passer pour toi aussi aujourd'hui. ibyabaye icyo gihe nibyo byiteze kuba ku bugingo bwawe nawe uno munsi. Lorsque Dieu souffle, igihe imana ihumetse Ruach, erwa on appelle l'Esprit Saint byitwa ngo mpemu yera la Ruach HaKodesh. erwa muri icyo kirimi nyakigiheburayo Ruach HaKodesh, qui signifie l'Esprit Saint. bisobanurwa ngo mpemu yera. Lorsque Ruach igihe mpemu yera touche quelque chose qui est mort, akoze ku kintu cyari cyarapfuye la vie vient. ubugingo buragaruka, La vie vient. ubuzima buragaruka, La vie vient. ubuzima buragaruka. Alléluia. Alléluia. Reçois la vie. akira ubuzima. L'Esprit est là. impemu yera ni Dieu est là. imana ni hiri. L'Esprit du réveil est là. L'Esprit Saint est là. Ruach est là. impemu Et yera reçois le Ruach ce akira matin. ubwiza bw'imana, Et alors tu es vivant. noneho tugira ubuzima. La vie vient en toi. noneho ubugingo buca bukugarukamwo Parce que Ruach t'a touché. kubera mpemu yera yagukozeko. Alléluia. amen. Alors, le rouge c'est la vie, mais c'est l'esprit, c'est le sang. ni ukuvuga rero ibara ritukura ni ubuzima n'amaraso n'ubugingo. Et la Bible dit c'est dans le sang qu'il y a l'âme. noneho rero bibiri ivuga ngo hariya mu maraso niho hari ubugingo. C'est pour ça il nous dit ne mangez pas les viandes avec du sang. niyo mpamvu bibiri tubuza kurya inyama z'ubuseri zikirimo amaraso, Parce que le sang, il y a l'âme. kubera amaraso nibwo bugingo. Vous savez que les animaux ont une âme aussi. murazi come on Les animaux ont une âme aussi. murazi n'ibikoko birafise ubugingo Mais ils n'ont pas l'esprit. ariko ntibifise impwemu. Ils ont nefesh. bifise rero ubuzima, Nefesh, ouais. l'âme. bifise ubugingo Nefesh, mais ils n'ont pas ruach. ariko ntibifise ruwari ariyo mpemu yera. Alléluia. amen. Parce que l'homme kubera umuntu a été créé à l'image de Dieu. yaremwe mu ishusho y'imana. C'est la seule créature vivante. niwe wenyine kiremwa. Sogni manae, forse, il mondo, sogni manae. Urashaka gutamba twese, ati wacu twagiye. Abo mukamani bamaze kuzamureba. Nukuri ntituzamureba. Nukuri ntituzamureba. Nukuri ntituzamu. Ahunga baramuya. Amasi mesi ku mwami wacu. Haleluya. Haleluya. kandi Il y a ce cercle-là. La croix, c'est la croix de Jésus. D'accord. umusaraba mubona niwo musaraba wa yesu. Mais le cercle au milieu et les trois étoiles. ariko hariho umuzingi hagati urimo inyenyeri. Le cercle au milieu, c'est la lumière qui jaillit. ni ukuvuga uwo muzingi wo hagati urimo umuco ushwara. Lorsque je priais dans ma chambre pour parler à la présidence et à toutes les autorités du pays, igihe nari ndiko nsenga mu cumbi wanje nitegura kugira ngo nshobora kubwiriza hariya ku kirimba, j'ai vu le drapeau se mettre en 3 dimensions, nabonye iri drapo ryigabagura mu buryo butatu. se déformer. mbona umengo ririhinduye rirataye forme. Et ça, c'est le cercle, c'est l'unité. ni ukuvuga uwo muzingi ngaho usobanura ubumwe. Et ici, vous avez un mot qui s'appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu, l'Ubuntu. aha hano murafise icitwa ubuntu. Et dans la parole, Alléluia. Amen. Et dans la parole de Dieu, ce mot, c'est le mot Echad. mu ijambo ry'imana iryo jambo rivugwa ehade ni mu giheburayo. Et la Bible nous dit que dans Deutéronome 6:4, bibiri tubwira hariya mu gusoma vyageze 6 ku murongo wa 4, le Dieu de la Bible est un, ni ukuvuga ngo imana yo muri bibiliya ni imwe. Echad. ni ehade ubumwe. Si vous entendez en hébreu, ça fait Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. mu gihe hariya mu giheburayo mu bisirayeli babivuga uko mumba bivuze. Écoute Israël, l'Éternel, nos dieux, l'Éternel, une unité. ni ukuvuga ngo isirayeli umva imana yacu ni ubumwe ni imwe. Et le Ubuntu, ubuntu cyangwa ubumwe c'est le Echad de Dieu.
ni bwa bumatane cyangwa ubumwe bw'imana. Jésus a prié dans Jean 17. Yesu yarasenze muri Yohana 17. Il a dit, Père, Vuga ati data je prie ndasenze pour que, comme toi et moi, nous sommes echad, ati nk'uko wewe na jewe turi umwe turi ehad, que tous ceux qui croient en toi, kugira ngo abazokwizera bose tous ceux qui croient en moi, n'abazonyizera puissent être comme toi et moi, nous sommes babe echad. nka wewe na jewe nk'uko turi umwe turi ehad. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans ma génération, kandi sisengeye abamururunganywe gusa, mais je parle de ceux qui seront après encore. ariko noneho abazizera mu nyuma mu gihe kizoza Je prie ndabasengeye pour qu'ils soient echad eux aussi. kugira ngo nabo bazoba ehad bazoba umwe. Alléluia. Haleluya. Pourquoi? kubera iki? Pour que le monde sache kugira ngo isi imenye que tu m'as envoyé, moi, Jésus, ton wantumye fils. jewe Yesu. Alléluia. Haleluya. Il y a une conséquence à echad. hariho inkurikizi kuri kuba umwe. La conséquence à echad, inkurikizi zo kuba umwe c'est de démontrer que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. kugira ngo bigaragazwe ko Kristo yarungitswe na data Imana. C'est la démonstration que Dieu est Dieu. no kuvuga niho bigaragarira ko Imana ari Imana. C'est pourquoi l'Ubunu, le echad, est attaqué de par le monde. niyo mpamvu rimwe na rimwe ubuntu canke kuba umwe bikunda gutegwa mw'isi yose. C'est pourquoi le diable ne veut pas que les hommes soient un devant Dieu. niyo mpamvu n'umugwanizi atigera yifuza ko abantu boba umwe. Il commence déjà par les foyers. atangurira hariya mu miryango, Il travaille après à travers les nations. hanyuma agakorera mu bihugu, Et même dans les systèmes religieux. noneho no mu nyubako, Et même parmi les enfants de Dieu. no mu bana b'Imana naho Il arrive à semer la division. gaca bibayo Parce amacakubiri. qu'il connaît la prière de Jésus. kubera arazi iryo sengesho Il rya dit, Yesu. Père, yavuze ngo je data te prie, ndagusenze comme toi et moi nous sommes echad, ko wowe na jewe turi ehade turi pour que umwe, eux aussi soient echad, n'abanyene bazoba umwe, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. isi imenye ko wandungitse. Alléluia. haleluya. Et Dieu prie, Jésus a prié déjà, Yesu yarasenze pour que vous au Burundi, kugira ngo namwe mu Burundi vous soyez un. mube umwe. Et lorsqu'il y a eu séparation, iyo rero habaye gutandukana, lorsqu'il y a eu division, habaye ibice, lorsqu'il y a eu souffrance, iyo habaye kubabazanya, il y a un processus qui s'appelle la réconciliation. haba rero urukurikirane hacaba intambuko yitwa kongera kunywana gusubiza hamwe. Et vous êtes l'église de la réconciliation. noneho mwebwe rero muri shengero ryo gusubizanya hamwe. Alors vous devez être echad. none rero mwebwe mutegereza kuba ehade, mutegereza kuba umwe. Vous devez vivre le Ubuntu, le mwebwe Buno. mutegereza kuba mu buntu. Il doit y avoir que des Mushinganaï au milieu de vous. hategereza kuba abashinga nawe hagati muri mwebwe, Que des hommes sages. abantu b'ubuntu. Mais nous devons intégrer aussi les femmes sages. n'abakenyezi nabo nyine b'abashinga nawe b'ubuntu. Alléluia. amen. Alors Dieu fait jaillir la lumière à travers l'unité de trois étoiles de David ici. noneho rero Imana ituma umuco w'ushwara biturutse kuri buno bumwe buba buri hano. Les deux drapeaux au monde où il y a une étoile à 6 branches, c'est Israël et le Burundi. mw'isi nzima ibihugu bifise amadrapo arimo inyenyeri ni Uburundi na Isirayeli vyonyene. Mais le seul où il y en a 3, c'est au Burundi. naho mu Burundi ufise inyenyeri zitatu. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. C'est pas discutable. C'est ni une ukuvuga réalité. ivyo onye nta mpari zirimwo. Alléluia. amen. Alors, les 3 étoiles représentent le chiffre 3. noneho rero izi nyenyeri zitatu bisobanurwa ngo ibiharuro bitatu. Remarquez, il y a 3 couleurs aussi. kumwe kw'aya mabara atatu nyene Et il y a 3 étoiles. hariyo n'inyenyeri Et zitatu je vous ai nyene. dit tout à l'heure que Dieu est Père, kandi nababwiye mu kanya gaheza Dieu ngo est Fils Imana ni et Dieu data, est Esprit. Alléluia. Mwana, mpwemu yera na mpwemu yera. Et que l'homme a été créé à l'image de Dieu. kandi noneho umuntu yaremwe mw'ishusho y'Imana, Et que moi je suis corps, nanje ndi umubiri corps, âme et esprit. n'ubugingo n'impwemu.
Alléluia. Haleluya. Ou bien esprit, âme et corps. cyangwa impwemu n'ubugingo n'umubiri. Alléluia. Haleluya. À l'image de Dieu. mu ishusho y'Imana. Alors votre nation, none rero ihanga ryanyu igihugu cyanyu comment vous devez prier? ingene mutegereza gusenga. Vous devez prier pour l'unité. mutegereza no gusengera ubumwe. Vous devez prier pour réconcilier mutegereza gusenga kugira ngo hongere la habe sous-région de East Africa Community. kunywana kakarere ka Afurika y'ubuseruko kanywane. Vous avez une mission de pacification. ni ukuvuga mwebwe mufise igikorwa cyo kugarukana amahoro. Alléluia. Et la société burundaise, c'est aussi 3 piliers. noneho rero ihanga ry'u Burundi ndifise inkingi zitatu. Il y a la partie gouvernance, hariho inkingi imwe ijanye n'uburongozi. c'est la politique. C'est pourquoi Dieu nous dit de prier pour les autorités. ni ibijanye na politiki cyangwa intwaro. niyo mpamvu bibiri tubwira gusabira gusengera abaganza. Nous prions pour Évariste Yashimiye, son épouse, sa famille, parce que nous voulons que l'Esprit Saint le visite depuis la plante des pieds jusqu'aux cheveux, au nom de Jésus. Lui et toute son équipe. Et nous voulons prier pour les affaires. Nous avons ici 2 représentants de groupes d'affaires. Et tous les autres qui ne sont pas peut-être présentés, nous voulons les bénir au nom de Jésus. Nous voulons proclamer, prophétiser la prospérité. Nous voulons proclamer qu'ils se développent économiquement, qu'ils créent de l'emploi et que ça soit une référence dans la sous-région East Africa Community au nom de Jésus de Nazareth. turagomba ko tubasengera kugira ngo ibyo bakora bitera imbere maze bazobe akarorero hano muri East African Community. À cause du sang de Jésus et la prospérité vient. kubw'amaraso ya Yesu ube n'iterambere. Vous remarquez le rouge, c'est d'abord le rouge. tugomba kubanza kubona ibara ritukura. C'est mon âme, c'est le sang de Jésus, c'est mon âme qui va générer la prospérité. Tout commence d'abord dans le spirituel, dans l'invisible, avant d'être rendu à l'existant. Dieu nous donne une sagesse, une intelligence au-delà des sagesses et intelligence de ce monde. Alléluia. Amen. Et si vous vous soumettez à Dieu, Dieu va vous faire prospérer au-delà de vos espérances. Alléluia. Amen. Et la troisième pilier, la religion, la spiritualité. Et là, nous prions aussi, non pas pour l'unité dans les contrats, dans les fédérations ou dans les contrats, mais nous prions pour l'unité de cœur. Je me réjouis lorsqu'un homme, une femme de Dieu est prospère, que sa communauté prospère, qu'elle bénit un grand nombre de personnes. Je danse de joie et je crie à Tamilele, Yesuni Bwana. Alléluia. Amen. Alors si je viens, maintenant vous mettrez le drapeau à chaque prière d'intercession. Vous allez intercéder avec une nouvelle vision. Alléluia. Amen. Ou en tout cas une vision affinée. Une vision précisée. Parce que vous connaissez votre identité. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle de la part de Dieu, alors ma parole c'est pas moi. C'est Dieu qui parle en moi. Et Dieu a créé par la parole. Donc quand je prie de la part de Dieu, la chose se déclenche. Que tu vois les choses autrement. Que tu vois tes business autrement.
Oh Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent.